Hallelujah, hallelujah. Ndonge kubaramutsa amahoro y'Imana ndiza ko muguwe neza cyane mwami wacu Yesu Kristo. Ndabaramukije izina ry'Imana rishikirwa bw'icubahiro. Nje tiko turagane ni Pastor Ciza, ndabaha ikaze mu kiganiro Imana niyo buhungiro. Ndiza ko mushikaye kubakwa mu mpande zose z'ubuzima bubagize, ubuzima buberekeye hose. Ndiza ko mushikara kubaka kandi mugatera muje imbere. Ndashimiye Imana cyane ko yatugiye neza iyinga irangiye, twaba twayirangije amahoro, dutangwe iyindi yinga nshasha. Imana ibihimbarizo cyane. Nenda bayikaze kugira ngo dutangurane mu cigwa tugiye kuganiraho ino yinga yose. Ndiza ko ibidasanzwe bizoshikara gukoreka kandi azi ko intazi zimaze kugwira mu buzima bwanyu. Ndashimira Imana cyane yaduhaye akakanya kugira ngo twabe tuganira ku ijambo ryayo. Imana yacu ibiheregwe icubahiro cyane. Ndabaye ikaze kwike na YouTube TV. Ndiza ko bashikara guhezagiwa cyane n'ubutumwa bwiza tubagezaho. Imana ibihimbarize rwose. Dusenga Imana kugira ngo shikare kuganira. Data, in the name of Jesus twagushimiye. Ndagukengurukiye uri umwami w'abami, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana ukora bigakomera, uri Imana ukura ko cabo cyicarikana n'ibikomangoma, uri Imana uzugira neza, uri Imana utirengagiza bawe. Ndagukenguriye cyane ko umuntu wese ugiye kuganira. Ndiza ko ino yinga izobe yinga nziza. Ndaheza yinga mu izina rya Yesu. Ndareka ibidasanzwe in the name of Jesus. Rimante kozotoko rabari, mente kozotoko pataya. Ndareka ino yinga izo yinga idasanzwe. Ndareka ibidasanzwe bizokoreka, imitwaro myinshi izotibuka, ibibazo byinshi bizovaho, ingwara nyinshi zizokira in the name of Jesus. Rimenta rabaregeside mateke patoya ilimento zure. Ibyo ndabyatoye ndabyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Niza cyane ko muguwe neza cyane mwami wacu Yesu Kristo. Ndagomba ngo tubandanye tugane ku ijambo ry'Imana. Muri aho twari tugeze ku munsi wa gatandatu kuri kino kiganiro Imana niyo buhungiro. Ko musanzwe mubizi ko ku munsi wa Mungu cyacu mu kiganiro twise Imana ni byose, ariko ndagarutse mino yinga yose kugira ngo dushikaye kuganira muri kino kiganiro Imana niyo buhungiro. Muri aho twari tugeze twagiye cigwa cyariko cyabya ngo intambara ni imwemo. Nize ko mwize ingene mugwana intambara igihe mushikiwe n'ingorane z'umwasi, ariko ndakubwira ngo ntabwo tugwana intambara kubera twabonye ibibazo, ariko iyo dushikara gusenga Imana tugashikara kwiga ijambo. Ndiza ko mwakira ubufasha muri iki cigwa twariko turaganirako. Ripasuta kabare mentekeze kandi asa muntu wese udukurikira kugira ngo iyo wafashijwe ubishingire nta. Paulo yavuze ngo mwatira ivyizigiro byanyu, gisigwa ngo icyo wumva cyagufashije, icyo wumva wakiriye. Urashobora kwatukavuga ati hano nafashijwe, ari kibazo wagize nawe nyine ukavuga ati hano nagize ikibazo, ariko ndizana na mwe mu Imana nzima ko mino yinga yose twariko tubaganira iki gihe cyose tumaze tuganira ku cigwa twise intambara ni imwe. Ndiza ko mwubatswe cyane. Rimete kopa abarundi bavuze ngo uja mu nzira utazi ugaca inkuru utazi. Ndiza ko mwabimenye ni gute shobora kugwanya umwasi yitwa Satani hanyuma nkamunesha. Ndibuka karu kamwe tweze kuganira ko tubona neza ko tudafise abansi benshi binosi, ariko dufise umwasi umwe wenyene ari Satani. Abandi bose n'ibikoresho byiwe. Rero tugomba kugwana, ntabwo tugwana nabo tubona, ariko tugwana ni mwemwe bizana mu kirere, kuko mwa Satani ni wazamura ibibazo byose. Atuhafata ijambo maze tukagiyuzuza, maze tugasenga Imana, hama Satani agakugwaho, tukabona ibintu byose byabaye ku rutonde. Ugasanga amagara meza arahari, ugasanga inshuti zawe mumeranye neza, ugasanga mu rugo rwawe hari amahoro, ugasanga mu bana bawe n'amahoro menshi. Ukibaza ati mbe byagenze gute? Ni kubera udurumbanya ibintu, uzana akajagari mu buzima bw'abana b'Imana. Nta wundi ni Satani. Rero tugwana tumenye neza ngo umwasi tugwanya ntabwo ari umubiri, ariko n'uw'imwemo. Natwe tukizuza ibigwanishwa byose by'imwemo, maze tukagwana intambara. Aho ngaho ndiza ko mwafashije cyane. None uyu munsi ndagomba gutangura ikindi cigwa. Nari nakabakomeritse ku munsi wa gatandatu, nari nabakomeritse ndababwira ngo tugomba dutangura icigwa. Usibye ko ntababwiye ingene ico cigwa cyitwa. None tugiye gutangura icigwa cyitwa ukuganza kw'Imana. Haleluya, haleluya. Ikigwa nise ukuganza kw'Imana. Ndibaza kwishishigwa ndiza cyane kwiki kigwa naco kizogukura ku rugezo, ariko kikaguteka ku rundi rugezo. Ndiza ngo ibyigwa byose zogenda nzana, hari ntabwo bizogukurako kandi hari n'ibindi bizoguhagarikako. Hari aho bizogukura, hari n'ahandi bizokugeza. Imana ihimbaze cyane. Mama ati pastor, no ikigwa ukuganza kw'Imana, mbega cyo tugiye kucakiramo iki? Uzotahura neza, ubone neza ingene Imana iganje mu
mugo kuganza kw'Imana kutabaye kw'Imana gusa ariko kwabaye no kw'abana bayo. Irimesitaya minosi urabaho ubwanje mu izina rya Yesu, nta kintu na kimwe kikuganza minosi ariko urabaho ubwanje in the name of Jesus. Tumanze dusome ijambo ry'Imana hariya mu Itanguriro igihe cya mbere umurongo wa 26 niyo wambwira ngo Imana iravuga ngo tuwe muntu ase natwe maze ngo agabe isi yose ayiganze. Iryo jambo nizeye ko murizi rimetaya, iryo ni jambo Imana yavuze iri kuraba kanwa kayo igihe yari kirarema, iravuga ngo tuwe muntu ase natwe maze ngo agabe isi yose ayiganze. Twaraganiye neza twamenye neza ko Imana ivuze ngo tuwe muntu ase natwe ntabwo yavuze umubiri, ko umubiri Imana yakuye mu ivu, gisigura ngo ivuze ngo tuwe muntu ase natwe hari ikintu yavuze rimeta kabari. Kweri Imana yavuze ngo tuwe muntu ase natwe hama ngo agabe isi yose ayiganze. Muri make dusunya turabizi neza, ntabwo dukekeranya, Imana iraganje, muri kamere yayo iraganje, nta kintu na kimwe ku isi no mu ijuru kiganje ko haganje Imana. Arepataya, Imana ivuze birabaye, nta muntu n'umwe yitambika ijambo ry'Imana, igikorwa cyayo kirasozwa, nta muntu n'umwe akizibira, nta muntu n'umwe agihagarika. Imana ivuze birabaye, Imana ishoboye byose, Imana ntinanirwa, Imana muri make iraganje. Iganje hegaye, iganje ku isi na he no mu ijuru. Umwe nigaza kugira ngo avuga ngo Yesu afisiwe akwarigira mu cyabo kiruka ngo Yesu afisiwe, ariko namubwiye ati Yesu ntabwo afisiwe ahubwo hose niwe, ko ni kuzimu Yesu arahaganza. Yesu ngo yageze kuzimu, Satani arabimenya, ari kuri imfunguruzo, maze Yesu akandagira Satani, maze ngo azamukana intsinzi. Muri make Imana iganje hose ku isi no mu ijuru, ikuzimu hose Imana yagize irahaganje, nta careme gitaremwe nawe. Arepataya, icyaremwe cyose cyaremwe nawe. Imana ivuze birabaye, Imana ikoze birakomera. Imana ikintu cyose ikoze nta muntu n'umwe acangiza, ngo kwangiza ibyakozwe n'abantu, bohindura amajambo yavuze n'abantu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ndabwiza ukuri ku byanditswe nta kazatsa nta n'akanyuguti kazova ko ati gushika beregetswe byose. Doke kubera ikizoregetswe byose uwabivuze ntabwo ari umuntu, ni Imana iganje. Rero iko ndagusigura neza kugira ngo umenye neza Imana muri kamere yayo iraganje. Imana muri kamere yayo ntinanirwa, Imana muri kamere yayo ntigwara, ingwara ntizoyiganza. Kubera gisigura ngo iyo dufate ngo mu kare k'ingwara, iyo ingwara zakujyamise gisigura ngo muri ako kanya ingwara ziraganje, ubuzima bwasigo buganje. Iyo wisanze mu byaha gisigura ngo ibyaha byakurushije ingomezi, gisigura ngo waganjwe. Imana yo ntihigera iganzwa n'ikintu na kimwe. Tumaze tujane tugende pole tuvyumvikane ko neza ni gusa Imana nta kintu na kimwe kigize kiyiganje. Imana ntiriganje byose. Arepataya erimande rabasi demenderiga. Imana irahambaye, Imana irashoboye, ni intango kandi ni iherezo, yamyeho kandi izohoraho. Imbaraga yabanye bizifise, ntigende mu kigwa ntisaza, ninanirwa ntikena. Imana iraganje mu burere bwose. Ibyo nizera ko mubyizera nanje. None kubera Imana yavuze ngo tuwe muntu ase natwe hama ngo agabe isi yose agirene ayiganze. Muri make Imana iri mu ijuru n'abasiguriye ko yari irabye mu doke mu burere bwose, ntigera yibona. Yabona ibinyabugingo, ikabona abamarayika, ikabona abaserafi, abakerubi, abakuru 24, ariko muri abo bose Imana iraburamo ishusho yayo. Ntigera ironka umuryango, ntigera ironka abantu baganira. Ariko Imana imaze kubibona gutyo, igihe kimwe kirazamuka, yavuga ngo tuwe muntu agire ase natwe aho hantu rero gusambu. Iyo nahageze ndatsindagira cyane kugira ngo muhamenye neza. Imana yavuze ngo tumuagire ase natwe. Ucubyumva neza ko Imana si umubiri ngo tuvuge ngo yakure mu usana yo mu mubiri. Kubera Imana ni mwe, ariko yavuze ngo ase natwe. Rakepata, ndagukunda Jehova, ndakunda Imana yanjye, ko yavuze ngo indeme hamase nayo nawe ahuri byiyuzuze. Imana yavuze ngo ikureme use nayo, yakuremye usa nayo. Aho ujya hose byizere ati ndareme Imana, ibyizere cyane ati nsa n'Imana, sinsa n'ikindi kintu na kimwe, ariko nsa n'Imana. Arepata mu kamere kayo, mu kuvuga neza kwayo, mu gukora ibyo kuguruka kwayo, mu kutagabitanya kwayo, nsa n'Imana. Ko
yavuze ngo tureme umuntu agire ase nacu arepata baraheze kwicaza banajya ku munsi w'ejo bino byigwa ku kiro cigwa kugira ngo shikare kucagura niza ko muzo kwakira byinshi bishoka muri kiro cigwa zamura ibiganza byanda gusengera in the name of Jesus. Ndatabizi na Yesu ndagushimiye kuri mutwe twaganira twanguranye kuri munsi wa mbere ndagushimiye cyane cigwa gidutanguye waduhereje wise ngo ukuganza kwa Jehova ndagushima kuri message ize guhagurusha abantu bawe ndiza ko umuntu wese igeraho ava ku rugezo yariko akaja kurundi go hejuru mu izina rya Yesu ndasenga umuntu amaze kwizera kuba muremye kugira ngo ase nawe ndadeklara ngo ikintu cyose kijyahishura ubwiza bwawe kuri we gitibuke mu izina rya Yesu ikintu cyose kitaza cyerekana ukuganza kwawe kuri we kiveho mu izina rya Yesu ndagusengere ikintu cyatandukanye n'Imana ndacirukanye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu amen. Mwareza cyane mugire umunsi mwiza cyane. Good.